Ah, aba bantu biraza ku mwenda bavuga reka mpere kuri Gatare Libert ashika hano tumukomera amashi menshi karibu tugomesha twakira na couple y'aba programmeur urumva n'abakobwa n'abamama nabo twabiyumviriye ko ikintu carantangaje kumva ko hari umukobwa yashobora kwiga programmation hari umugore yashobora kwiga programmation hari ibintu ngo twumve ngo ni iby'abahungu ariko Madame Noella yarabikoze akiri umukobwa hanyuma acarongogwa n'umuprogrammeur w'umuhungu rero umva dufise couple y'abantu ba programa reka rero tubakire mu byubahiro byanyu umufashe kuboko umwamikazi wawe umuzane hano imbere nabo karibu aha bano bantu sincèrement ndabakunda umunsi ndabamenya reka ndavuge nicaye umutima wanje waranezerewe sinanizi ko uburundi bufise abajeni aba bantu n'abajeni mvuze abajeni siniko ndexagera hanyuma hagati aho bariko baradukorera application y'ubugingo busagutse na application y'igicaniro caka izohora iduha gukurakuranywa dusenga amasaha 28 kuri 20 bariko barabikora kandi babinezerewe cyane je nanizi ko ndondera umuprogrammeur mu mahanga mugamusanga mu Burundi barahari shaka mutora microphone mubanze mutwidondore navuze izina yego mugabo babwire bano bantu Gatare Libert ninde. Merci. Gatare Libert ni umuprogrammeur nk'uko mwavyumvise akijijwe kandi yagize mariage n'umudamu mwiza cyane ari hake arashobora guhaguruka agapepe y'ishengero. It's hard to beat abavuye ngaha nta myaka myinshi ya experience fise ariko there is a story yego ndacari umujeune I believe yashoboye ku entrepreneur akongera akanafasha ayandi masosiyete mu bintu vya digitalisation ngaha mu Burundi twaba dufise na communauté y'abadevelopeurs dufasha mu vyo kwiga réseautage n'ivyo kubaka ama application mashasha ubu tukaba tugeze kuri 2500 membres programmeur ego mu Burundi aba jeune 2500 bariko barafasha mu bijanye na programmation mu Burundi murashobora kumva ubwo butunzi iki gihugu dufise dukoma amashi menshi. Ego murakoze cyane icambere mbanje gushimira Apotre hamwe n'umuryango mushasha niko novuga twaronse twungutse kubera twe tuza mu Burundi by the way turavukana yeah bari mu mpwe mungira muco mubibona ko turabajimo ariko nshimira Imana ko yampaye novuga ikiruta ico noba narigeze kumenya impumufasha mwiza tuvyumva kumwe ndaryohewe n'ikintu umupapa avuye hano avuze ati gukorana na madame canke uwo mwubakanye biragoye mugabo bisaba ubwenge jewe gushikira isaha ndabishimira Imana ko twahuye n'umuntu tuvyumva kumwe yego ntituganira code mu gitanda canke mu nzu ariko yaga ivy'Imana yego nico gikuru nibaza jewe nshimira Imana mu buzima bwanje hama amazina nitwa Senior Sebarundi yego iryo zina rihora ringora kumuhamagara mugabo niko abavyeyi bamwise Sebarundi Senior. Yego eka namuhe micro introduce hama oya ukiri ngaho nyene biramaze kubashikira mukarazirana ivya programmation
uyu cyane cyane uyahora arazirana yego okay muri microphone tubwire yego Imana ishimwe hama ku mazina nitwa Tushimiye Noella nkaba ndi umufasoni wa Monsieur hano hama nanje nkaba ndi umu informaticienne programmeuse ego hama nanje nkaba nagiriye ibakwe kuronka umutware tuvyumva kumwe anyankuraje cyane kuri vision bavuze vision Imana yashyize muri jewe Imana ibahezagiye amen aba bantu bahagarariye batanguje sosiyete yitwa Acris ico ciyumviro caje gute Acris ifise vision iyihe ifise urambwira vision arambwira mission hama ca tuza mu bindi Acris niki Acris ni société twatanguje muri 2020 tukigaruka tuje mu Burundi twakuriye muri Kenya ngira nivyo ntashoboye kuvuga donc nimwumva hagiye ko bakuriye muri Kenya Imana irabona niho twagiriye secondaire na université donc tugarutse twari dufise vision yo gutanguza communauté y'abadevelopeurs aho vyavuye hari ama competition twakunda kugira batanga ama prix muri Google ku badevelopeurs ico gihe yari yitwa Hashcode twahora duparticipa turi muri université muri Kenya ariko turagera ahantu tuvuga tuti none nta barundi barimwo nta Burundi buri kuri map aho niho havuye iciyumviro pourquoi pas dukorane n'abarundi bari mu Burundi tuba coache kugira nabo nyene batangure kugira ama competition ico the goal ya ma competitions yari uko umuntu ashobora gushika ahantu abona yuko afise ama skills nkuko babivuze co kimwe n'abandi bari mu bindi bihugu donc ubone yuko ushoboye nk'uri muri Inde nk'uri muri États-Unis ko murazi ko métier ya programmation ushobora gukorera aho uri hose yego iyo niyo yari yo vision donc Acris vyaje ukuntu gutangaje ko tushitse hari abo twashitse dukorana nabo événement ya mbere muri Google baremera iyo communauté mais turagera ahantu tuvuga tuti none ama événement azoba sponsorize gute ntituri Mother Teresa niko abantu bakunda kuvuga none ama fond azova he tuzorinda gusaba ama sponsor tuzokora iki none kubera iki tutoba exemple kuri aba jeune tuko turencadra tubereke yuko ushobora kugira nawe société ukaronka ama marché ukongera ukalivra produit novuga yuko iri kuri standard dufate bazanye nk'umuntu avuye muri Maroc ni exemple canke mu France donc niho vyahere niko twatanguye société kugira ishobore no kuzirakura ama bénéfice amwam a sponsorize ama événement tugira ko ku mwaka turafise ama événement tugira yitwa DevFest ama festival y'aba développeurs aho tuzana aba speakers bavuye mu bindi bihugu baza kwigisha donc niho vision yavuye yego mais sinzi nk'abandi vision igendera hindagurika ico gihe twabona hafi twavuga tuti encadrer aba jeunes mais haragira ahantu bihinduka tukabona yuko le marché yo mu Burundi ari ntoya icadufashije kubimenya nuko twaza turaronka nk'abarundi bavuye muri Canada bavuga bati bwa mundi murashoboye gukora ibi twahora dukoresha abahindi bakatuzimba pourquoi pas tubihaye abarundi bene bacu kuri bo yari cost cutting kugira ashobore kugabanya ama costs bari hanze mais kuri twebwe yari avantage
yego nuko vyagiye birahindagurika ubu tugeze aho tuvuga tuti pourquoi pas tuza turagira n'amaproduit atari abantu baturondeye ku bintu tubakorera mais amaproduit akoreshwa n'abarundi ngaha mu Burundi yego naho tugeze. Okay. Mbaze senior kuva mutanguye kugira encadrement y'aba jeune programmeur ubu mugeze impact yabaye iye niki kintu maze kubona cahindutse imbere yuko mutangura gukora ivyo muri ko murakora? Ego impact irahari nini cyane uti muri hariho ndayivuga muri sens zibiri sens iri concret iyo novuga mbona nuko sa hariho ma mouvement twabonye yagiye avuka ama idée yagiye yubakira ku byo twubatse. Ubu on a pas mal de communautés mu ma université ya Haïti bien sûr ashoko yarahari mugabo la manière dont twabikora twabereka ngene to running ama events ni kiko ibi twiga vya Haïti en fait c'est pas pour nous qui wavuze cha talent ni imana ikiguha kugira abandi bakibeneficie ko. Rero turabona iyo esprit mu ba jeune irahari yo gupartager yo gukora ibintu kugira abandi nabo biyige babone uko bikogwa. Ikindi novuga no kongera kuri ico nuko a part yayo ma communauté yagiye avuka hari na ma entreprise also yagiye avuka muri Haiti bari muri community yacu baza twegera tubwira bati nukuri natwebwe turavyo mwakoze aho mwashobora gushika mugatena nukuri sinababesha ku entrepreneur mu Burundi ni ikintu kitoroshe abafise business barabizi ama hurdles ni menshi ama challenges ni menshi ariko kugira umuntu atinyuke ashobora gutera iyo ntambwe nuko aba yabonye uwundi vuga ati nimba naka byarashobotse nanje birashoboka. Rero sinovuga le nombre concret mugabo turafise upwards of 10 startups zavutse zihari ziko zirakora peut-être zizoba zitanga même n'ama service au-delà ya IT. Ego pardon ikindi nzi nuko hariko haraza n'ikindi kintu yuko aba jeune bariko baratahura iyo two turaja yuko akazi nibaza ko ari ama companies mesh uravye ku makuru za Google za Yahoo zande zamaziko zirarungika abakozi hanze genre ama contrat gahera. Rero hariko haravuka ikintu cuko aussi aba jeune batahura yuko okay jewe ico nshoboye n'ujya ashoboye turashobora gushira hamwe tugakora ikintu kico kubaka societe cofasha societe yacu. Ego nico novuga mu byo mbona impact tumaze kugira ihari. Okay. Reka mbaze Madame Noella byakujemo gute ngo uje muri programmation uri umukobwa zari ndoto usanganywe canke nigiki cakabuye ico kintu muri wewe? Tout d'abord niga muri secondaire nize économie. Muri économie hari cours ya informatique donc yari kwiga Excel, Word na kwiga clavier pour nitonza mugabo since j'étais passionnée nakunda cyane kuba ku machine pas parce que ndayibona ku ishuri mais no muhira twari tuyifise hama nibuka muri année terminale niho j'ai participé dans une compétition yari East Kids for Girls yari organisée par Bihab yari une entreprise ifasha yari ico gihe en 2019 yari kuhamagarira abana benshi gukunda informatique nibuka ko ico gihe niho hariho umuvuduko mwinshi wo kwiga informatique hama kwishuri niga ko baca batora ama section ashobora guparticiper muri iyo compétition hama tugirirwa que en tant que section économique kuba muri iyo compétition. Bon, abiga informatique ngira bitahura twize langage Java ni langage Go pendant 4 jours et pendant les 4 jours on crée une application. Ntivyari vyoroshe mais on a mis des idées ensemble hama ndaronka occasion yo ku ivyo niga kwishuri kuko twavyiga après amacours jewe nacinja kubisubiramo muhira kwa twa dufise ordinateur. Bandanye ko nyene ngiye kwishuri nkabandi umuntu nkunda
kwishura cyane canke nerekana ico nakoze nkabaza abigisha gute noshobora kubandanya. Hama pendant la compétition muri finale application twari twakoreye hamwe iba igize ikibazo, bica biba ngombwa ko ari jewe présente iyo application yiwanje. Bon, à force de ça nisanga narakunze informatique parce que ndakunda ibintu bintwara umwanya, genre ibintu bigutwara umwanya ibintu bintuma ngira concentration nyinshi. Hamasanga yuko informatique ni kimwe mu bintu jewe co ntwara umwanya cyane gusumba ibindi bintu byose. J'ai eu la chance ndatsinda iyo compétition, mugabo kwera ko niga economie numva ko fise vision yo gutiga economie gusa ariko ntegerezwa ko impacta, c'est-à-dire kuba umu audit cyangwa expert comptable. Hama au cours yo trajet yo parcours za gusanga les économistes cyangwa aba expert comptable bazotwagwa ibibanza n'ama logiciel canke ama programmation, bon ama application ari faite par les programmeurs. Ça nous va dire muri je no kwiga informatique. J'ai eu la chance yo kuronka umuvyeyi ambwira ati si ce que tu entends ibyo wumva vraiment ushaka vas-y. Hama nagiye mu ishuri, entre temps nakuze nk'injijwe nzimana. Hama namavuga ko igihe cyose nzokora ikintu pour la gloire de Dieu, kugira ngo abantu bamenye ko n'abakijije bashobora gukora ikintu gikomeye cyane kandi cy'impacta le monde. D'où naciye mbandanya ivyo vya informatique. Si ibintu vyoroshe muga nama mbwira Imana kwera muri secondaire vyaraguranye gatonya ati ndi muri domaine goye mais je veux l'excellence. À force de prier, nous kubandanya j'ai fait le génie logiciel muri université et naho vyagenze kumambandanya gushika no munsi. ngira abakobwa bacu muri ko murumva ko bikunda ngo ashaka ibintu bimutwara umwanya bimutuma agira concentration. Nashaka kurya ibyo kurya byo kwamikara, mwabyumvise ga ntoze. Reka ngaruke kuri Gatare Libert. Muri ko mujahe ni igiki muri ko murabona imbere yanyu mwifuza gushika ko muri kazoza? Muri kazoza koma Clis tubona ko tuzoshika ahantu hari wabivuze neza avuga ati ibintu vya intelligence artificielle niyo tuko turaje kwama up to date. Donc le marché du travail ikenera umuntu atanga valeur, donc ikintu ushobora kongeza kuri business y'abantu. Donc tubona tuzogera ahantu tuba dufise des outils zifasha ama entreprise, des personnes n'ama organisation ushobora gukora ibintu bikanyaruka kandi bikaba efficace hagiyemo ama ressources make. Donc nk'ibintu vyokoze abantu 6 bigakogwa na application imwe. Mumbabarire ni nkuko umengo tuko turatwara akazi k'abantu mais niyisi irikiraja kandi niko vyamye bigenda n'igihe haza ama robot ama machine. Donc tugenda twevoluwa, tugomba yuko tugera ahantu tuvuga tuti problème yose yobi hari canke solution yose yobi kenewe mu ma entreprise no muri société dushobora kugira ico dufashijemo. Yego. Mukorera he, adresse yanyu ni hehe, ndabagire publicité, mukorera he, ababakeneye bo basanga he, bafise ama entreprise ba papanga ruko barakeneye ama application bafasha gukora ivyo ariko barakora neza. Musiko madame wari mu apote kuri marketplace ikimufasha nyene kubana nikaragira mukorera he? Dukorera kuri avenue de l'Amitié. Sinzi ko mubona hari microfinance yitwa BLL indani winji indani ucubona ni hajya hahora BCB kera
kuri avenue de la Miti hari indani mu kigo. Okay, nze kwa Seigneur ni giki wobwira umujene nawe akeneye kwinansa mugabo wavuze ati kwa entrepreneur mu Burundi mwe mwapavanye gusimbuka gute ayo ma obstacle kugira ngo uyu munsi mugeze ahantu amashirahamwe mpuzamakungu abizera hari ibyo ukorera ni FAO mwe muri ahantu hatandukanye nigiko ubwira umujene nyene akeneye kwiransa mu buryo bwo kumutera intege ko bishoboka. Sinavuze bijya bugenda bateye ubwoba ku ibintu bigoye, ariko ikintu nibaza kiri important mu buzima domaine zose no kubona challenge nka opportunity. Nimba uyu munsi challenge yawe ari uko utashoboye kwiga amashure ifate yisumbuye, ntibivuga that's the end of life. Ngwani ugarukira. Muzokumva abantu benshi à gauche à droite abashoboye kuba successful n'abavuye ngaha bayivuze, nukuri mengo formule ni imwe, bisaba kuba patient. Hama wewe ubwiwawe vraiment ugatahura uti Imana ntiyandemeye kuza kuba ku isi imyaka nzomara yose ngaha kugira juste njyame. Urafisa agaciro, ako gaciro uyu maze ukatahura urakagwanira. Igituma mvuga uko nuko urakeneye kubona yuko utari umuntu asanzwe mu maso y'Imana. Ico ni cambere. Ica kabiri nuko iyakuremye irazi ingene izohagushitsa. Wewe ico usabwa no gushamwa effort no kugwana, try, gerageza, pima kino, subira kiriya, gerageza, bizotera bikunda. Hama twema ama challenges n'ubu turacahura nayo, turaheze. Ego twarizewe n'abantu batari bakeya, ariko ntihabura utuntu. Nkatwe ivyo dukora byinshi turakenera kuriha ama serveur, si ibintu turihira hano, bakenera amadolari. Ico giciro waho charging umuklient kiraduze, ukuza kumusigurira ayo ma changes abaye usanga ari ama challenge biragoye. Ariko unukwiga la manière dont uyadapta muri situation zazo zose. I mean raba ndakunda ingene jango ndakuvuga yuko akarero keza dufise ni Yesu. Yaba Yesu aza kuba entrepreneur niba zayikoye ko the most successful person who ever walked this earth. Uti kubera iki yari umuntu ahageze yaratahura uko yitwara, uko avuga nuko uko agenza ibintu. Rero je vous appelle à kuba maso kuraba aho uri gutahura utoke ndi mu Burundi. Yego hari bibazo, ego mugabo siho tugarukirira. Ubuzima ntibugarukira ngaha. Igihe cyose ubona ikintu kije kikugora, saba Imana iguha amaso, iguha ubwenge bwo gutahura ingene ugisiyobe ico kintu naho nogerageza. Ego shaka mbaze madamu wawe yavuze yuko yakuriye mu muryango ukijijwe, nibo bantu banyohe. Mariage yabo yaherekejwe na korale zitatu. Afise background ya Methodiste, korali zitatu zari ziri ngaha. Ntitwagize ikibazo vraiment uwo munsi, vyari bimeze neza cyane gose. Bari bagiye muri studio barakomboza indirimbo yabo, ingene ngo yabonye ngo amaso ngo nkayinyana, vyari mu ndirimbo bariko bararirimba nga aho kandi sinzo kwibagira. Rero wavuze ikintu gikomeye nishaka kugaruka ko ati ico nkeneye gukora canke ico nami nifuza gukora nuko co tuma Imana ishigwa hejuru, nuko cozana la gloire de Dieu. Gute mu vyo mukora muzanamwo icubahiro c'Imana? Nico nshaka kutubwira. Murakoze. Iki naco nibagiye kuvuga nuko j'avais deux motivations. Yari motivation yuko nkone ikintu kintwara umwanya, aussi l'autre motivation derrière nuko nari mfise iyo nyota yo gutanga ikintu kiva ku mugore canke ku mukobwa, parce que dans l'informatique à cette époque on disait que
abakobwa ntacyo bashoboye gutanga mugabo nagize ingufu nyinshi kugira ngo ngire icyo ntanze nanje aho ngeza hanyuma kugira ngo nshobore ibyo nkora nerekane ubwami bw'Imana dufatiye ku karoro ka Daniel byarantangaje cyane parce que igihe batwagwa ari nyagano ntibatoye n'importe qui batoye abantu b'ubwenge kandi bava mu miryango ikomeye cyane hama shamvuga ati mu muryango wacu ntidukomeye cyane muga uwo mfise arakomeye cyane gusumba ikindi kintu cyose ndavuga ngo ntanze exemple gatonyi narakoze pendant 2 ans naronse chance yo kuticara mvuye ku ishuri canja mu biro bikuru mwishengero naho rasengeramwo mba umu ICT genre une personne chargée de la technologie d'information et de communication c'est-à-dire que j'étais chargée de kugura ma matériel de bureau canke ama fourniture yo gukoresha par exemple ama ordinateur n'ibindi biva de pair babivuze urahura n'ama challenge menshi rero ngiye kugura hari ukuntu abaguzi bakubwira barakubwira ngo urashaka tugire ibiciro bingana gute kugira ngo uronke natwe turonke a force yo gusenga no kuba umwana w'Imana nasanze navuze ati ibyo ntavyo nkorerako ngira igiciro c'imashini cikugwa hanyuma tuza kugurira mu gihe bibumva bishoboka parce que on devait présenter à ma proforma menshi y'ama entreprise hama tugacagura le moins 10 ans rero naho maze kugera mu kuvuga ubukuru bw'Imana mu kazi ndimwo kubu informaticien nayo gushobora kuvuga ati gira menshi hama jewe ngiye ko makeyi hama nawe ugiye ko mugabo mvuga no jewe ndi umwana w'Imana ibyo ntabyo nshobora gukora rero naho maze kugeza ariko ndizera nakekerane ko nzobandanya parce que mu kuvuga l'informatique uyivuga gute mu kuvuga business uyivuga gute me badaniye baravuga ngo ntaco tuzokwigera twiyanduza ngo muduhe gusa iminsi ngahe rero a partir y'iryo jambo ry'Imana ndizera ko nzobandanya nerekana ubukuru bw'Imana mu bikorwa byanje bya programmation muri programmation nibiki umaze gukora biri palpable ushaka gupresenta ku isoko hari ibyo nakoze ndapresenta ku isoko nakoze e-commerce mugabo sinashoboye kuyibandanya parce que muri parcours yanje nagize ama competition abiri ayo yose natsinze ama uyu munsi ndiko ndahindura ndi muri informatique mugabo ndiko ndaja muri data analyst genre analyse des données et recueil des données. OK. Nutubazo twanyuma ni iki wobwira umujene akeneye ku entrepreneur ari hagitangura ibintu nkuko mwabitanguye mubona atabihari nibihe bintu yo kwitwararika canke yo shira imbere donc da 12 and da don't kuri abajene bari nga nibiki bokora nivyo batokora bego ni ikibazo kigoye cyane ndibaza ko bimwe byagiye biravugwa ikintu ukwiye gukora ni ukugarda image yawe image turazi ko ari the image of Christ donc uko abantu bakumenya uko ukora ugume werekana yuko you are trustworthy kandi ubishikana ico ni cambere ica kabiri bavuze passion donc sinzi ko ari passion France ukore urushe n'abandi uko bariko barakora ushiremo ingufu nyinshi nimba ari ukuryama batubwira amasahane bikore shiramo ingufu ku buryo umuntu ariko aragukompara n'abandi adashobora kubona yuko mungana donc abona yuko widistanga ikindi novuga yuko kwiye kwitwararika ni to be up to date kurabaho ibintu bigeze donc ukaduza savoir yawe kuyaktualiza ku buryo udasigwa n'ibihe cyangwa udasigwa donc ntuje gutanga dufata ama service
usange ni ibintu abantu batagikeneye ico kudakora turazi ko abajene dukeneye ibintu biza ubunyene donc nkeneye gutunga uno munsi nkeneye sinzi imiduga n'amazu angana nk'ayo umuntu amaze imyaka 40 akora afise nta patience dufise donc ico kudakora no kwihuta ndakunda kuraba exemple y'umu entrepreneur yitwa Jason atwara iyi societe yitwa Nvidia ikora ama chips ama puce ari ma telefone baramaze imyaka n'imyaka bakora ata benefisi nyinshi bakora arinjitse ariko yavuze akantu kamwe stay long enough ugumeho umwanya munini gushika umunsi uzokwinova gushika umunsi Imana izokwibuka ikaguha ikintu gitandukanye n'ico abandi bariko barofra amen donc nivyo nibaza noshobora gutekera abajene ibintu bibiri byagufashije cyane muri byinshi kugira ngo uyu munsi uri Gatare Libe kameme tubona ariko akora ibintu bifatika nibiki bibiri sinzi ko no bitondeka uko bikwiye gutondekwa ariko icambere novuga yuko harabamwo faveur ishobora kuza dufate ni wewe nyene usenga canke ufise uwundi muntu agusengera hariho abakuze bakuriye mu isengero hari n'abakuze basengerwa n'abavyeyi babo donc uzi yuko udafise amasengesho ku backinga ni wewe kuyisengera sinzi ko iyo point mwitahuye ica kabiri ni ico nyene ca image donc ivyo abantu the trust that you show ni izokugarukako abantu bazokwizeza ivyabo bazokwizeza akazi niko biza hari umunsi byaba byaragushikiye kumva ko bivanye no kungene usetswe n'ikintu huye naco kumbura citse intege ukumva wo bivamwo byaba byarigeze gushikira nimba byaragushikiye wabigarutsemo gute sikera cyane ni nk'umwaka uheze harageze ahantu umva Kristo twayitanguye turi batanu harageze ahantu tuvuga tuti no haraciye imyaka 2 umwaka umwe n'inusu ukabona yuko uwa mbere aragiye aronse visa wa kabiri nawe nyene agiye kwikorera utwiwe mukagera ahantu ukavuga ati none tubandanye turondera ahandi naciye ndababwira twari ko turagira inama ndababwira nti no reka igumeho naciye ntanga iyo quote ya Jason stay long enough to innovate ntivyatevye na gato après ndibaza nka 2 semaines haciye haza isoko rya GIZ hongera haza n'ibindi n'abandi batwizera bikurikiranye donc n'ikinogo twari twagiyemo turakivuyemo yego donc nico kinini mbona no bwira jeune yego okay senior nawe kubikwereka n'igiki wobwira abajene n'igihe kintu cyagufashije ama values the core values zakufashije kugira ngo uyu munsi uburi umujene ari competitive donc hagati y'aba programmeur kose mwe mwanyamagize programmation arabazigize Etats-Unis mwumva mwayigize muri Kenya sinzi mugabo umunsi ukaba uri on the top nibiki vyagufashe kugira ngo ugumane yo karibu canke ugo rugero bon sinzi aho nohera kubera l'histoire jewe naho yavuga ndi muri FAO ndibuka abantu twa turakompeta nabo benshi bara abantu bandusha imyaka bandusha experience washaka bafise n'ama certificat menshi kundusha nka Derek bego nka Derek kubera surtout muri domaine yacu hoho ivyo kwiga ni byinshi cyane ivyo kumenya ni byinshi cyane nukuri uwo guha n'imyaka 100 kuri no sintiwo bimara ni byinshi gose
ariko ni kimwe navuga kare we witahuye ni giki ushoboye eske ndi umuntu nkunda kuvuga nkunda nsigura ibintu abandi bagatahura aho ucumenye yuja ntuguma muri code uravayo ukaja ahandi ndi umuntu akunda kuntu dusa neza amadetaye niki uravayo muri code ukaja muri design jewe nitahuye yuko premièrement ndatira attention cyane aho mba ndiko ndakorera hose ndakunda kuidentifia problème ihari kubera kuri no si business umuntu kugira akore mu mfuka guha amahera nukuri aba ari ikintu kimubabaje nihajya tuja kwa muganga uvuga uti ayo bancira yose ndariha ndayatanga pourvu kuyingora jewe hera abere ni c'est pas différent n'ivyo dukora no kuidentifia ikibazo gihari mu bantu aha mukagerageza ugatanga solution sur ça donc jewe nibaza ko mu bintu bindistinga byampaye apport apart yo kumenya gukoda niki problem solving ni ikintu nakoreye ko cyane nize cyane ni ikintu n'uwari we wese ngaha ashobora gukorera ko akiga kugira vy'ukuri yuri kuravuga iyo urakora ahantu babona icumaze babona ico ushoboye ego ikindi no kongera ko nukuri agakiza karakenewe Imana irakenewe muri ibi bintu dukora kubera iki abo mu isi twese turabizi hari abavuze ngaha nukuri baroze muri systeme y'isi corruption kuba malhonnête ibiki abantu benshi barabikora ariko niki kizogusettinga apart y'abandi nuko byukuri y'abantu bakubona umukoresha akubona kuri different akubona utonda ku mwanya akubona ubone ukora ibintu neza akubona uri umuntu vraiment atandukanye n'abandi ico kizogutuma vraiment uduha umwanya munini ya muri journey yawe ya career nico novuga okay yego nawe ubona warahorevye ya defi wabona yuko nta mukobwa yoja muri programmation ibintu bimene umutwe by'ibiharuro akasa mutwe ubona iyo defi warayihorevye ubu hari abandi benshi ugiye guhagurutsa kugira ngo nabo baje muri domaine ndacari mu rugendo sindaheza muga mu rugendo hari abandi nagiye nsangamo bamaze gutera intambuko no musi turabona benshi kuma channel hari abo bavuga bakora mu societe atandukanye ariko n'ubu ndacabandanya mu kurondera kwiga kurondera ubumenyi kuko nkuko babivuze nkuko monsieur Derek yabivuze kuri marché udafise bagage ya connaissance ntacu ushobora gukora yabivuze muri informatique ntidukeneye gukoda gusa ariko muri yo parcours nyene nagiye gusanga yuko dufise challenge yuko turakoda turaze amakode muga harabo tubwira badatahura code ahubwo bakeneye ubasigurire ivyo bintu bikora gute ivyo bimeze gute rero muri carrière ndimwo hari abadashobora gutanga kubwira abandi mu majambo yumvikana asiguritse rero nibaza ko kugira mbadaye muri impact hari byinshi bisaba ko niga nkuko nabwiye ko no munsi ndiko ndahindura muri data analyst navyo nyene ni muri informatique donc urugendo ntirurahera ruracabandanya mugabo hariho bamwe bambona bakabona ati par exemple abo twigana ntibatahura ukungene nexcella mu ishuri canke mbandanya nkuri bya informatique ndumukobwa mugabo ndabereka ko bishoboka gihe umuntu ashizemwo courage okay nakabazo kanyuma hanyuma twitwegereza ibindi basuzo bibandanya shaka wibaza ikibazo uce wishura dufate ko turahaye umuntu ko twoje turaranga rero nike kibazo wumva umujene ari nka yari kukubaza hanyuma uca umwishura yego ngira muraza kunyunganira ikibazo no kwibaza ni numvise ibintu byinshi no munsi ni igiki wombwira nokora kuvejo nkaba ndisiyo yuko hirya ejo
nzoba ndi ku nzira nziza. Donc ushobora kumva ama histoire menshi, ushobora kumva ama parcours menshi, ariko ukabura aho wiplasa. Peut-être ntiwagize informatique, peut-être ntiwagize génie civil. Donc ni igikino ukoreje. Inyishu yanje mumbabarire ndaza gushiramo na informatique kuko ubu vyagiye koroha with the advent y'ibi vya intelligence artificielle. Donc hajyuri urashobora kuraba ingene wintegra ukamenya intelligence artificielle ni iki nshobora gukoresha. Ushobora guhera kuri ChatGPT, Claude, ni gute nshobora kwameliora ivyo nize canke ivyo ndi passionné muri ivyo ku buryo mba différent. Mu Burundi urazi ko dukopya, umwe atanguza alimentation ngaha, ejo hazoba hari iyindi ruhande yayo, salle za mariage z'ama événement, ishengero n'isengero. Donc ni giki ushobora kuzana apport iri un peu différent. Intelligence artificielle irawe gufasha ikakubaza ama question demographics z'ico gihugu ni gute. Donc ushiremwo effort yo kudatanga juste bijya abantu bamenyere canke kwivanda kuri bijya abantu biteze, mais ugashiramo na atu kintu nyene kiri un peu différent y'ivyo abandi bakora. Nico nibazo nobwira umu jeune. Concrètement dufate ndi muri ndatanga akarorero ka madame, ndi muri ressources humaines. Tuzi ko abari muri ressources humaines ngaha mu Burundi kenshi n'abajuriste, mu bindi bihugu siko bimeze. Ubonye societe ifise umu ressources humaines w'umujuriste, ni kuvuga bariko baragerageza kwiproteja, ntibariko bararondera yuko abakozi babaho neza. Ni gute societe yiproteja? Donc ni gute uca widistinga? Turaba ngene wogira societe ushobora gutanga ama service ari beaucoup plus visé ku bakozi, kuko maze kuviza ku bakozi ni kuvuga retention izobigumyeho. Retention ni abakozi ntibaze barava muri ku kazi baja handi. Ni gute ushobora kubagirira environnement ituma bagumaho? Iyo ni exemple imwe. Ushobora kuba uri mu gifundi, ibintu vyo kujisha niki, hari ivyo tumenyereye ama patterns bijya bajisha ugasanga ni bimwe. Est-ce que wararavye mu bindi bihugu ingene bakora? Wararavye dufate muri Ghana ingene baca bavye exporta? Donc ntibagira ibintu vyo mu Burundi mu gihugu cabo gusa, bagira ibintu bisohoka hanze. Wararavye est-ce que si harama marketplaces nko muri East Africa ubu nta tax uzoriha we export ibintu mu bindi bihugu muri East Africa? Donc ni gute ushobora gukoresha ivyo kuvanda ibintu vyawe ama service yawe hanze y'u Burundi? Ayo nama exemple makeya ntanze, mais urashobora ku extrapola ukanabishira mu donc muri domaine yawe, ukabaza za ChatGPT ugahera ubandanya. Ushobora no kucukora n'ama outil digital agufasha, uyibwira amajambo ikagukorera ama application. Simvuze yuko mutazodukenera, mukeneye yuko bikora neza muzobandanya mudukenera, ariko ico nico no kubwira kiri concret, nzi yuko kiko kirafasha abajeune batari bake muri uno mwanya. Yego. Okay. Tashaka kumukomera amashi, izo mpanuro zirakomeye. Senior, mu byo mwakoze nihe application mwarakoze yishuye ku bibazo abantu benshi bari bafise, namwe mukabona ati by'ukuri iyi achievement iyi realisation vraiment nibidasanzwe? Nike kintu mu kwivanta muri ya crise mwakoze apa yankazo y'aba programmeur mu bintu nyene musanzwe mukora application vasi karama site web nike kintu mwakoze ndabo umaze gukora ama application ngana gute? Turashobora kuba tugeze mu application ashika ku 8 ego application mobile aho application mobile
application mobile dufise zibiri nizo twamaze gushira ku ma Play zikora Store. iki Okay, hariho imwe twagize muri Congo umuntu afise e-commerce yadandaza ama produits ama greens amatomati niki uwo arahari. Hariho yundi yari muri Canada yagira shipping yiwiwe kote ya ivyadandaje kuri Amazon niki akabikurikirana kuri kote yiwe kuri telefone. Nizo tumaze gusohora. ama application atari mobile nayo Atari mobile urumva kuramo muri zo 8 cyusigana 6. izo mwakoreye abantu canke namwe arizo mwakoze ku bwanyu kugira ngo mureponde kibazo kandi gacari gihari Turagerageza turamaze gukora marketplace y'aba creatives les photographes musiciens niki ntirashobora kuja hanze habona kuko tuko tugira onboarding y'umwe kugira twameliore l'idée kubera twe dutangurana hypothèse mugabo amaze kugera kuri marché usanga ari ibindi bintu ucusigira gukorera kuri feedback y'aba utilisateur. Ego iyo ni imwe. Hariho aussi akandi kamwe twari twarakoze gafasha ama microfinance gushirako ama rate yabo y'ama loan batanga atandukanye gufasha aba utilisateurs donc les clients harura akabona microfinance itanga kuri to izi voilà ugakompara kitwa gute menya kari kuri App Store Play Store na ka site web urashobora visita nibaswa menya.bi mukakashobora kuzomigra ku yindi domaine. Nizo zibiri tumaze gukora ndibaza ko vuba cyane muzoza tumutora tu circuler un peu partout hama nizindi nyinshi two turiyumvira kuko ntidukora abakiriya gusa hari n'ivyo twebwe twifuza gushira hanze. Yego hama ni iyo novuga iri mu gikoni iri kiratekwa icaka izo biba yindi application izosohoka ku buryo hageze kuvyuka gusenga uca wumva telefone iri vibra alarme. Umva ubu hari ukuntu spirituality ishobora kuyihuza na informatique ko narabiravye nkeneye abasenzi baguma ariko barasenga 24/24 mugabo kandi umusenzi wese kuri shift yiwe ndakeneye ko aba afise umutwaro ariko arasengera. Rero uwo muntu ari kuri iryo zamu aho hantu umva nk'ivyo sinokwama ndiko ndagira cendungika muri groupe ngo abasa 9 musengera iki. Donc uzoba ari muri iyo platform azoba ashobora kuronka iyo notification kuri uwo mwanya byose gusenga kandi urumva nyene en temps réel urumva nyene ko bica bijana neza. Rero ibaza ikibazo wishure turangize. Ikibazo no kwibaza peut-être si if I had to start all over again nihe nohera nihe ntambwe ya mbere nohera ko avuze ngo nimba yosubiza umwanya inyuma akaba yotangura gushasha yohera hehe tugenda gute nohera hehe icambere na mbere nuko jewe ahantu nohera bwa mbere nohera ku mavi. Yego nohera ku mavi kugira Imana banze mpe vision no kwitahura ukwiye kwera muri parcours yanje je narakoze bitari bikeya apa yo kuja kuba mu programmer narabaye mufundi w'ama machine hardware ndabivamwo kwe nasanga sivyo vy'iwanje bizova no kuri marché ngira moment nja muri programmation niki donc nari guhera tout d'abord gutahura jewe ico nshaka gukora ni giki ico nshoboye ni giki kihuye nuko meze nuko nteye ko Imana yandemye aho niho hantu hambere je nohera. Ica kabiri nuko no kwegera abantu mbambona bari muri iyo domaine aho nshaka kwilansa nshaka kuja nkababaza ico bo bari ko arakora uwo munsi le challenge bako barahura nazo ikibazo cyangwa uko bonkonseya ico nokora kugira nshore kwinjiramwo facilement. Haraka expression tukona kuvuga mu Congereza don't reinvent the wheel. Ntuje kwinventa yindi volant irindi pine akora ikindi kintu wubakiye kuri ico. Donc c'est important yuko turabira kubari imbere yacu
aho bagejeje aho bamaze gupersa bakinjira natwe tukubakira kuri ivyo. Igituma mvuga uko nuko aya ma outils yose ko turakoresha muri informatique niki twese tuza twubakira hejuru ku byasanzwe byarakozwe. Ntituzigiye kugira server nshasha hari wayikoze wewe yumva ico ukoresha iyo server, ntugiye gukora yindi langage ukoresha langage kugira ukora ikindi kintu. Donc nivyo bintu bibiri jewe nokora kugira nshobore kumakinga sure yuko imbere hanje ari heza. Yego. Okay. Nawe wibaza ikibazo wishure. Ikibazo no kwibaza uyu munsi ni no munsi nka jewe ni ikihe ndiko ndakora kugira ngo nshobore kwagura ubwami bw'Imana mu madomenya yose noba ndimo. Novuga ngo no munsi cyo noba ndiko ndakora uyu munsi no kubanza gusenga hama nkashiramo ingufu zose zishoboka mu kurondera igituma nshobora kwamamaza ubukuru bw'Imana. Amen. Biravuga mangaruka kuri ba Daniel, ntabwo byahagaze gusa ko basenga ariko byahagaze ku bwenge berekanye ico gihe, kuko bari bashobora gusenga gusa hanyuma bakaba babazi nkuko basenga, mugabo hariho etiquette bari bafise, abantu b'incabwenge, abantu bashobora kugira ico bafashije mu gihugu ikiwabo n'ikitari ikiwabo. C'est-à-dire nanje ndasabwa kwiga cyane kugira ngo ushobore kuja aho mwisi nerekane ibyo mfise biciye mu kwerekana ubukuru bw'Imana. Amen. Tubakomere amashi menshi. Banyibukije igihe kimwe twari ko turakora amaklipe y'aba MTC, hanyuma umwe yari karazimonta aca avuga akantu numvise kagaruka muri ibi bari ko baravuga. Umuntu yaraje aramubwira ati kubera iki indirimbo yanje utarayisohora? Acambwira ati aho guteza kunyongera amafaranga, ati kubera ko irangi nkoresha mu gusiga, ko burya ibyo baba bafashe siko video tuzibona, hari ibyo bita ama color grading baje ushongera muri sirimbere bazitubwana baji n'ibindi. Donc hari ukungera amatara aba yadutumye dusa muri kamera, hama rero bagasiga amarangi kugira ngo nyene ishusho isohoke. None muramaze kubona ko umugiye kwifotoza mu studio ntibaduha ifoto isa nkuko twagiye dusa. Muramaze kubibona mugiye muri societe yo kwa Pasteur Jimmy aho kuri Petit Seminaire buza muravuga ibyo mukora, afite studio ifotora neza cyane gose. Ugiye wagiye ufise uduherehere baratunyikisha ntusuye gutubona. Abadashaka kwibona birabura barashobora kubaha po chocolat biravana. Rero umuntu asharavuga ati aho kunyongera amahera kubera ko irangi nkoresha mu gusiga kugira ngo amashusho ase neza ryaheze mu mashini, ati ntegezo kuja kurigura. Abantu bataza gutwenga n'abantu batakora mvite ko turavuga, ati ntegezo kuja kurigura kugira ngo ndarikoresha. Ni bayita gute, ni logiciel bikora, ntaranga aja kugura sirige rya photocopieuse bayenda kuja kugura amakartushe. Mugakora ko abantu batabitahura, ati gituma indirimbo yawe yatevye irangi ryamperanye mu mashini, ati nk'ubu nta rya rouge mfise kandi harankeneye kurisiga, ati nkajye wari kuraririmbira ngate ndindira nje kurigura, ati mbwa amahera ntayo mfise mpamera nje kurigura. Uyo muntu arariha kubera kutamenya ibigezweho. Rero sije no hahera aho rero umuntu atamenya ibigezweho agatanga amahera atarakenewe ngo baje kugura amarangi. Rero turabashimiye cyane, tugisigana uciza. Ndabizi ko mwari mufise ibibazo, tuzoronka ayandi mantuze ya mugabo twategerezwa kubishira hamwe. Musura mu bibanza ishengero muhaguruke dukoma amashi menshi. Munyemerere ntihagire ubwenda tudasenga tugoma dusenge. Shaka Papa Felix muduge kandi muce hariya, shaka musengere iri shengero cyane cyane iki nikone cy'abajene abakuze bipakije. Mugabo nabo nyene narababwiye ni muze mwumve iby'abana banyu turiko turabagaburira. Shaka ubature kumugisha ubasengere uko byakunze amakontenere yamenaguritse
uzi ko usanga ari ubufu bw'amakaro n'amasaniteri n'amatara mbwa ugasanga imana yabibayemo. Byace binyusa agakuru twabonye mu minsi yahera kuri izo sosiyo, umuntu Yesu yabwiye ngo mpa lift, arambwira ati Yesu nukuri umbabarire vraiment nta kibanza nuronka, urabona imbere hicaye abantu, ati nyuma naho hari amagi, ati we ntaco urabaho nshira. Ati Yesu none ko nashobora guhagurutsa mama wanje, ko nashobora guhagurutsa aba ba oncle tujanye ku rubanza, ati mugabo sinajya amagi sindayurutsa, ati basi rabaho wifufira hariya inyuma mu magi. Hama imodoka iragenda ikora isanganya, bose barakomereka, mugabo bagiye kurabaza gusanga imodoka yabaye declassé, baza gusanga mu magi niho hagumye hari intact, nta giryamenetse, hagumye hameze neza. Wa muntu acayibuka yuko mu magi niho yarungitse Yesu. Aho Yesu ari ibintu byose biteza ku mabiri neza. Rero mumushire mu ndoto zanyu, mumushire mu vyiyumviro byanyu, mumushire mu maproje yanyu, mumushire mu entreprise yanyu, ma societe yanyu, ivyo muzaba muri ko murakora byose bizogira umugisha. Udusengere. Uhoraho Mana yacu, turagushimiye umugoroba mwiza uduhaye, tukweretse ihanga ryawe riri ngaha. Mana, umwe wese ari ngaha waramuremye kandi wamuremeye umufitiye umugambi, wamushizemo amatalo, umushira muri kino gihugu ngo abe umugisha w'iki gihugu. Mana, turasenze ngo umwe wese Mana abe positione mu kibanza wamuteguriye. Uwacerewe Mana umushoboze kuratrapa ikibanza ciwe n'igihe ciwe. Mana, turasenze ngo umwe wese umushiremwe umucanwa nka wa mucanwa wagenda uturira bwa bwatsi umwe wa Samsoni twavuga kare. Umwe wese yumva umucanwa uko gukorera, yumva umucanwa ugukorera ubwami bwawe. Mana, turasenze ngo wari yicaye ahaguruke atangure gukora, kuko ijambo ryawe rivuga ngo uzohezagira ibikorwa by'amaboko yacu. Ntirivuga ngo uzohezagira uwicaye. Mana, reka umwe wese atangura intambwe, iyo ntambwe iba nto, ibyo ari byo byose wowe wavuze kuzoyihezagira ni wowe uzoyikuza. Ariko reka rinduke izere icyo wavuze. Mana, reka ingabire ziri muri aba bantu ni nyinshi cyane, reka zivyuke. Reka umwe wese avyure ingabire iri muri we, atangure guserva, kuko izo ngabire ziriho kugira ziserve abandi. Nawe niya serva, nawe abandi bazamuserva, kandi muri uko guserva niho hari umugisha wiwe. Mana, turasenze ngo abanyene bari ngaha bahagurutse iki gihugu. Iki gihugu avenir yacu iri muri aba bari ngaha. Aha harimo amatala, harimo ingabire zidasanzwe muri aba bose. Amadomene numvise ni menshi cyane. Mana, ntihagire uwikengera agufise, kuko agufise afise ibikomeye. Nta na kimwe adashoboye kuko ari kumwe nawe. Mana, reka umwe wese ahaguruke mu byo wamushizemo, destine yiwe ayirangure nk'uko wabiteguye mu gihe ciwe, kuko umwe wese afise igihe ciwe. Turasenze ngo aho umwansi yadutwaye, aho umwansi yatwivye, nk'uko ijambo ryawe rivuga ngo uzo dusubiza umwanya n'ivyo inzige zatwivye. Mana, ndasenze ngo usubize umwanya inzige zadutwaye, ubwenge zadutwaye,
oh mana data ndasenze ngo umwe wese icyo umwansi yamutwaye mana ukirestore utwinjize mu bihe bishasha mana iki gihugu uno munsi aho wakirema ntiwari wakiremye ngo kizobe kiri muri iyi situation n'uno munsi hari intambwe wari wateguye ko kizoba gishitseko ariko umwansi yaratwatse aratwaka umwe wese intambwe yarinda gushikako ndasenze ngo iyi generation y'ubu ibe generation igarura ukoreramwo mana kugira ngo iki gihugu kije kuri nivo wagiteguriye amasezerano ufise kuri iki gihugu ni menshi wavuze kuri iki gihugu ni menshi kandi turayizera karayukuri aho isi yose izoza kuraba iki gihugu icyo Imana yakoze kandi mana turazi kuzokora à travers iyi generation iyi nyene iri ngaha nico gituma nizeye yuko umwe wese ngaha umudometse umwe wese ramudometse agenda araturira hose uwo mucano ukwiragire hose n'ahandi hose kugira ngo ejo haze havugwa ati aha niho hadomekewe ikanguro niho hademukewe iterambere ry'iki gihugu mana ubashoboze udushoboze twese kuba mu kibanza cacu udushoboze kukugamburukira kukubera obeyisa udukuremo ubwoba udukuremo ukwiganyira ariko muri vyose mana tukwizere kandi tukugambukire maze data wera uganze muri iki gihugu ni mu izina rya Yesu Kristo ndasenze amen.